uyu mwaka wa 2025 uzokwije imyaka 20 Imana impamagaye mu Ibango. Ndashima Imana kuri imyaka 20 iheze, kandi nifuje ko hogira ibintu bikengena ndapartager Imana yanyigishije for the last 20 years in ministry. Ngabo kandi nka baheza kajyo kumviriza abandi bantu babaye mu Ibango igihe kirekire canke bari mu Ibango, kugira ngo tugire ibiganiro qui tourne autour du ministère en général et le ministère pastoral en particulier. Chinshikiriza ikiganiro ni Pastor Nikiza Jean Apôtre, sanzwe umurongozi w'imbono eka mbere n'ibikorwa muri Little Flock Ministries. Uno munsi nka emission yacu ya mbere nifuza ko tu reflectinga gatonya kuri Paul, n'ingene yabona adufasha kugira urufatiro rwiza rw'igikorwa. Uri kurankurikirana ashobora kuba uri mu ntango y'Ibango canke hagati, mugabo wifuza yuko uzorangiza uvuga nka Paul uti nagwanye intambara nziza, nazigamye ukwizera, gisigaye mbikiye igitsibo c'ubugingo ico mucamanza agorotse azompereza. Sinzi ko wifuza kubera nka Paul. Jewe personnellement, iyo ndiko ndiyumvira back in 20 years, Imana impamagaye muri 2005, hari ibintu numva umenga ntivyagenze neza, canke nkavuga ati ibintu by'ukuri ntivyafise urufatiro rwiza. Hari n'ibindi byinshi kandi shimira Imana yashoboje kuvyubaka urufatiro rwiza. No muri tuza kuraba Paul ingana avuga kuje n'urufatiro, n'ingene twubaka kuri urwo rufatiro. Igisomo cyacu ni muri mu Bikorinto ba mbere igice cya 3 kuva ku murongo wa 10 turamanuka gushaka ku murongo wa 18. Mugabo turavuga en général muri rusange iciye imirongo itwibutsa kuje n'urufatiro rw'Ibanga iryo ryose. Naho imirongo yagira akoreshwa kenshi kugira ngo ivuge ku muntu giti ciwe, n'ingene akwiye kuraba ko ibikorwa ariko arakora vy'Imana ari ibikorwa vyiza bizotuma mwijuru aronka impera. Novuga ko ubwa mbere na mbere Paul ariko aravuga n'Ibango muri rusangi n'ishengero gusumba ku mu individu, n'ingene yifuza kudufasha gukorera neza bano bantu bitwa ishengero. Yavuze ishengero rero afite ibicapo bitandukanye. Ku 50 ya mbere abayakoresheje indimiro avuga ati jewe raporo turi iki kuturabakozi gusa Imana irungika mu murima wayo. Yanungitse guteragira, jewe nateye imbuto, ati Apollo nawe arazivomera. Kuri imirongo iri hejuru itangura igice cya 3 Paulo yerekana ingene ishengero ry'Imana ari indimiro. Hanyuma ingene rero abakozi batandukanye bakorera muri iyo ndimiro, hari abakozi usanga batera imbuto, usanga uhamagaro wabo cane ari uwo gushikana batarinzira kugakiza, ndetse twita gutera imbuto. Abantu gasanga uhamagaro wabo cane nuwo gukuza imbuto, ndetse twita discipleship canke croissance spirituelle y'abera. Ubu ni Apollo. Mugabo ati bwa twese aje na Apollo, si twebwe nta numwe muri twe ari important, kuko si twebwe rufatiro. Niyo mpamvu dakwiye kwirebamwe ibice bagabo na ba Apollo abandi na ba Paul, kuko it's not about us, c'est pas à propos de nous, c'est à propos de Christ, c'est à propos de Dieu. Ya indi iduha imbuto zo gutera ikadushoboza kubika kandi nayo ikuza izo mbuto. So Paul ariko arabahamena ngo babe ishengero riri minded, uburyo ryumvira ritumbereye Kristo kandi rihesha Imana icubahiro. Bareke gushira hejuru Paulo canke Apollo, hanyuma kandi bagaruke ku rufatiro ariko Kristo. Mugabo ku murongo wa 10 Paulo aca hindura metaphore, akageranya ishengero apana n'indimiro, mugabo akayigereranya n'inzu. Mugabo ko musi ahavagereranya ishengero na le temple spirituel, kandi kudakwiye guhumanya urwo rusengero, kudakwiye guhumanya
iyo nyubako yera. So muri rusange imirongo ya mbere avuga ko ishengero ari inyubako, mugabo kuva ku 16 avuga ko ari inyubako yera ari go rusengero. Now kuri mirongo ya mbere Paulo arerekana ingene atarundi rufatiro ruhari, atarindi tanguriro rihari atari Kristo Yesu. Kuva ku mirongo 11 arabihanda clair. Mu kubihanda clair yerekana ko any successful ministry, ibanga iryo ari ryo ryose, riteze ko rifite Kristo as the foundation. Ndifuza gusubiza amaso inyuma ngasanga imyaka nakoreye Imana have been years yabaye imyaka yubakiye kuri Kristo. Sinzi wowe uri kuranyumviriza, uri kurakorera Imana, uri kuratangura, uburyo bwa mbere bwo kubaka ibango rihesha Imana icubahiro ni kubaka ibango ryubakiye kuri Kristo. Ryubakiye kuri Kristo. Ndaheza abantu baritegura uburyo bwinshi, iyo bageraje mu ibango bakegeranya ibintu byinshi cyane, ariko uburyo bwa mbere bwiza ni gukora igikorwa cyo cyose cubakiye kuri Kristo, aho Christ is the foundation. Na tucyumvira kuri Kristo gatonya as the foundation, bitugaruka na 20 muri Petero, tumumedite ko gatonya. Bitugaruka ku 20 muri Petero wa mbere igice cya 2, dore ku murongo wa 4 dushaka ku murongo wa 8. Nuko mumwegere, niwe buye rifise ubugingo ryagawe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe riri n'igiciro. Hano tubona amajambo atatu yerekana iryo buye ingene rimeze. Nibuye rifise ubugingo, ryaratoranijwe kandi rifise igiciro. Hallelujah. Reka tumene nkamu medita gatonya. Uyu Kristo avugwa nka a living stone. A living stone ni jambo mengo bwajyo ririmwo ibihushane, kuko a stone uyiravye, ibuye nyene uyiravye nyene it's lifeless, nta buzima rifise, ubona ari ikintu kiraho nyene. But Christ is the living stone. Is the living stone muri sanse yuko kuba ariko barandikirwa baribuka igitandara Paulo hava avuga nyene mu Bikorino ko ico gitandara cahereza amazi abisirayeli mu bugaragwa cavamwo the provision ko yari Kristo. Ico gitandara cavamwo amazi mu bugaragwa ko cari Kristo. Paulo avuga nyene mu Bikorino. So Christ is life giving. Atanga ubugingo. Niwe bugingo, ariko kandi nawe abutanga. He's a life giving Savior. He's a life giving stone. Alors, reka mvuge yuko whatever we are doing, iyo duhushije Kristo as the foundation, tumuhushije nk'urufatiro, ivyo twubaka ntibigira ubuzima, kuko Kristo he's the life giving. He's the life giver. He's the life giving stone. Niwe atanga ubugingo. Iyo tumuhushije ivyo turubaka vyose, naho inyuma vyose neza, naho abantu bobishima, naho abantu bobikomera amashi, naho vyogera kure, if Christ is not the foundation, Kristo atari urufatiro, nta buzima ivyo bintu bifise. Ubuzima niki? Dacho bimaze kubaka ikintu mugabo abantu batariko barakizwa, bava mu rupfu baja mu bugingo. Aho Kristo ari nk'urufatiro, abanyavyaha bava mu vyaha bakaja mu kwera, bava mu mwijima bakaja mu muco, bava mu bugariji bakaja mu kumvira, bava mu gutandukanywa n'Imana bakaja mu kuzura n'Imana, bava mu mubabaro no mu buja bw'icyaha bakinjira mu munezero no mu mwidegemvyo bitangwa na Kristo. Aho Kristo ari urufatiro, there is life. Ubugingo buraseseka aho hantu. Si ikintu muriko burubaka. Oya. Aho Christ ari as the foundation, ubugingo buraseseka. Ikintu cyakabiri kivugwa hano ni ryaratoranijwe, nibuye ryatoranijwe. Iyindi mirongo y'Bibiliya yerekana ngene Kristo ari we data yashize ku ikimenyetso, depuis la fondation du monde, kugira ngo atubere umukiza. Yaratoranijwe, yarashizwe ku ruhande na data, amushingira intahe ibihe byose bitarabaho,
amushingira intahe mu bihe ngo uyu mwana wanje nkunda akampimbara ni mumwumve, amushingira intahe mu kumuzura mu bapfuye. Kristo yaratoranijwe na Data. Iyo witoranirije ibindi bintu ukinyoha wa wundi yatoranywa kugira ngo vyose vyubakwe kuri we, ubuhushije rwose. Ubwa gatatu ngo iryo buye ni ry'agaciro. It is a precious stone. It is a life-giving stone. It is a chosen stone. Ngo kandi it is a precious stone. Nibuye rifise agaciro, riri precious. Nico nkundira Kristo. Abamugize nk'urufatiro barafaba bafise essence de ce qui est ibifise agaciro, ibifise agaciro, ibifise ubwiza by'ukuri. Nusubira kandi guhereza importance ibindi bintu. Iyo Kristo ari urufatiro, urabona iyo caractère précieux yiwe. Muri ministry, ce qui est précieux, c'est abantu bagukikuje ngene bangana, c'est abantu influence ufise. It's not about the budget n'amafaranga ufise muri konti. Si ico gikorwa ngene kiri expanding ahantu kure n'amarezo n'ama networks atandukanye. Mugabo Christ wumva ko ari precious, aragukwiye akurutira ivyo vyose. Ndabishize on an individual level, naho ino mirongo itagamije tubwira ngene ku giti cacu Kristo asumba agaciro ibindi bintu vyose. Akwiye gusumba agaciro vyose mu buzima bwacu, akwiye no gusumba agaciro vyose mw'Ibango. Jewe ndavye how much importance twakorda ku bindi bintu, uravye energy dushira mu bindi bintu, atari energy jeno to know Christ is to have communion with him, kumumenya no kusabana nawe. Ubona ko hari ibindi bintu twimvira ko dukeneye kandi biri précieux dans le ministère. Ndakunda cyane ngene Petero amudekriva hano. Mugabo hariho ikiri kintu gikomeye. Christ is controversial. Kristo azana impari. Urabibona muri iyi mirongo havuga ngo byagawe n'abantu ku murongo wa 4, hanyuma ngo ndashira Isiyoni ibuye riragumya imfuruka ryatoranijwe n'igiciro kinini y'amajambo bacagarukana. Hanyuma akakora kandi ngo ibuye abubatsi bagaye ku murongo w'indwi ryahindutse irigumya imfuruka. Iryo buye riratsitaza, n'urutare rugwisha kubatizera, ariko kubizera riri n'agaciro kadasanzwe. Urabona yuko Christ is controversial. Kristo biroshe kumucako, biroshe kumukengera. Igihe ariko arakora Ibango hano byari byoroshe kumucako, byari byoroshe kumumenga arasanzwe. Nuno munsi biroshe kumucako, biroshe kumusubiriza, biroshe kutamubona. Ariko niwe buye rigumye imfuruka. He is the cornerstone. Ni watuma everything we are doing, every ministry we are doing, iko cyose turakora, ni watuma kirama, ni watuma gikomera. Ariko kandi benshi baramucako bakagwa. Ubu Kristo yutamugize uwa mbere, asanzwe ari uwa mbere, yutamuhokonesheje nk'uwa mbere, by'ukuri bitubwira ngo nikigwisha kandi nigitsitaza. Nibuke yuko Yesu Imana ntiduhereza option. Ubye tugumbira Kristo as the most precious person dukeneye, canke naho Imana ikatujuja ko twakengereye umwana wayo. Tuvuze ngo ibuye niragwisha, bisobanura ko abantu baricako bagaca bakomereka. Tuvuze ngo he's a stumbling stone, bisobanurwa yuko sakabuye utsitarako. Nibuye iyo utsitarako you are destroyed. Ibi twabijamo cyane mu mvugo yo kubaka. Mugabo nashaka kuvuga yuko God did not give us options. Dieu ne nous a pas donné des options. Either turagumbira Kristo nka wa wundi ari we wenyine ashobora kugumya vyose, canke naho Imana izoducira ku rubanza yuko twamusubirije ikindi kintu. And I love that aspect ya Kristo as controversial.
kubatizera nikigwisha, ariko kubizera riri n'agaciro kadasanzwe. And I pray yuko whatever we do in ministry, we build on him. Imirongo iri munsi says, ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko mwe mu Imana aba muri mwebwe. Umuntu niyorona urusengero rw'Imana, Imana nayo izomurandura. Aya majambo atugarukana niba Kristo-Rufatiro tugubaka ko gute. Mwibuke yuko duzi kivuga ngo iryo tangura umuntu wese niyaryoha kw'inzahabu canke ifeza canke amabuye canke naho ibiti, ubwatsi, ibishakashaka, yerekana material atandukanye abiri. Amwe ari solide, ari précieux, ari agaciro, ayandi nayo ari léger kandi atagira agaciro. Ati mbega Kristo, if he is the foundation, nibyo tubandanya twubaka kuri we. Ati wibuke yuko dukwiye kubaka kuri we ku buryo ivyo twamwubakishije ko biprova yuko ari uw'agaciro. Ndabigarukaho gatonya. Mugareka nongere nibaze kino kibazo gisanzwe. Mumaze kurengera bitukorera kuvuga ko Kristo ari we vyose, ari we rufatiro, ari we the cornerstone, ari we the foundation ku munwa. Ariko in practice waraba ingene tuko turubaka kuri urwo rufatiro, ugasanga tuko tururenza ko ibiti, ibishakashaka n'ibindi bitagira agaciro. Nimba Kristo ari uw'agaciro, reka n'ibindi bintu byose twubaka ko dukoresha mu kubaka ishengero, mu gukora ibango, bireflecting Kristo. Mu bisanzwe inzahabu, amabuye y'agaciro n'ibindi byose bitegerezwa ku reflectinga, ku reflecta, kuba ishusho yajabuye ridasanzwe ry'agaciro. Mwumvise twavuze ko Kristo ari uw'agaciro, ari precious. Hanyuma ivyo twubaka kuri we bikwiye kuba navyo biri precious. Mwani majambo hariho relation entre Kristo uko ameze n'ivyo n'ingene twubaka amabango yacu, nimba birefleta agaciro ka Kristo. Hariho n'icyo kenshi kujanye n'ibango. Paul avuga ati mu by'ukuri turashobora gutangura neza Kristo ari we the foundation, Kristo ari we the center, mugabo mu ibango ryacu tugasanga la structure, ko kubaka kuri iryo buye ni kuduza la structure y'inyubako. Mu rurimi Paul ariko arakoresha rw'inyubako, Christ is the foundation, ku murongo wa 11. Hama ingene twubaka kuri urwo rufatiro, la structure y'inzu. Nimba Kristo ari uw'agaciro, ari buye y'agaciro, reka dukoreshe amabuye y'agaciro mu kubaka la structure. Mbega igikorwa cyose dukora, mbega yabari inama dukora muri ministry cyangwa muri shengero, anything we are doing mu kuduza igikorwa, turaguma twitwararika ka kameremere ka Christ centeredness. Nimba ko aho hantu rero hagoye, ni gute iyo twaduza igikorwa tuguma twitwararika the Christ-centeredness in everything we are using and doing mu kuduza the structure, the architecture, l'architecture y'inzu. Benshi twumvira yuko Christ-centeredness akenewe gusa muri predication, mugabo adakenewe muri protocole, adakenewe muri media n'ibindi nk'ivyo bitandukanye. Ugasanga twahisemo ahantu Christ ari we the center, n'ibindi bintu dukora ivyo dushatse. Mugabo Paul avuga ati mega muratahura yuko ivyo nuko murakora. Hari umwanditsi yavuze ati aya majambo dukunda kuyavuga ngo nayo umuntu giti ciwe, ari mugabo Paul akovuga n'abashumba n'abakozi, ati muratahura yuko abo ico gikorwa c'Imana muriko murubaka uko kuntu kutubakiye kuri Kristo ari ic'Imana. Paul ariko asanzwe yadmeta yuko abakijwe bagize le temple spirituel, mugabo twe dukorera abo bera, mbega turubahiriza the Christ-centeredness muri vyose ku buryo iyo ngoro iba iyera. Ingoro ntiyezwa ugambira mbere n'ibikorwa abera bariko barakora. Reka ndabereke tuje muri ya mirongo twavuze hariya ruguru muri 1 Pierre chapitre 2, murabe ngo mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo
kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'impwemu, mugire ibango ry'ubuherezi ryera, mutange iyimazi ryo mu buryo bw'impwemu bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. 2:5 Pierre. Imbere y'uko kwera guhinduka amajambo ibikorwa, ni le caractère ya Christ centeredness igaragara in everything. Siniko mwabibonye, Kristo niwe jambo rifise ubugingo, twubakwe kuri we nk'amabuye afise ubugingo. Kristo niwe buye rifise ubugingo, twubakwe kuri we nk'amabuye afise ubugingo. Murabona ya relation entre la nature yajyawe rigumye ifuruka ry'urufatiro n'ivyubakwa kuri ryo. Alors acavuga ati duhinduke inzu yo mu buryo bw'impwemu, duhinduke un temple spirituel. Kubera iki? Kubera twe tuba reflecting le caractère ya Kristo. Ni bande badufasha, ni bande bafasha ishengero guhinduka abashushanya na Kristo, n'ibikorwa vyose n'abera bikari kuko biserura Kristo n'abashumba ariko barakorera iryo shengero. Umwitwariko wafise wuko ikintu cose ki reflectinga Kristo. Ndasenga yuko imyaka nsigaje yo kwera Imana yo kubakira kuri aya majambo, kandi ndasenga ko ariko anyumviriza baba bari mu ntango y'Ibango canke hagati, amajambo abera urufatiro. Murakoze. Yemye boshobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaho ubwa